ariko ikintu cyambabaje nshitse kuri studio Desire Pina Fabilove bambwira ngo Mnif naririmba muri iyo ndirimbo gute yombuza ko ndirimba mu ndirimbo atateguye nawe yahamagawe mu bandi arantinya canke amfitiye ijaluza amfitiye inzigo kubera iki bombuza ko ndirimba mu ndirimbo batateguye. Rero Jevyo bintu byarambabaje cyane nyaza ko vyaciye bivyura n'ivyo yankoreye kera ncana umvume ngo notanga ubwo butumwa nimwibona ubwanwa mumbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana singomba ko tuzokwama muri yerere je mu bisanzwe ivyo yankoreye vyarambabaje kandi indirimbo kubisohotse ni juste kumwihaniza kubera abandanije tuzohura mu kayira dufatana amashati dufatana amashati hama ankuyemo iginyo canke je ndari mukuyemo umwe atahe undi atahe kuko tugumye muri yo mburumengo naho twoba tuko turaja jere ndamwiyamye Fabilove ndamwiyamye ahagarike kandi namwe nimba mumunshikirira sindamubahutse je ndamwubaha mugabo ibi nari karanyereka nka mukuru wanje sivyo yarakwiye kunyereka nimwibona ubwanwa mumbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana nimwibona ubwanwa mumbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana 1 2 ndabarusha gucana 3 4 muracyara bana 5 reka iyo myotsi mucana irabongoza mukigira nk'Imana ashira isoni mu kwiyita master king kubwimva yibangi yishwe n'amafegi isura n'injundi ubugufi nk'ifundi rapo yiwe ni y'abadogodogo isona nk'uwo bateye umunigo nigo nikimuga mu muhogo mu mubiri n'uruzingo kubw'inzigo n'ibisongo yinywera ijoro umurango hama ngongongo. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Amisho TV amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe L trending iriho ku bwanyu baringi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success. Hello njuti bagenzi mubandanya mudukurikirana hano kuri Amisho TV twizere ko mumeze neza. Indirimbo shashe iriko gusohoka hari ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu uno mwaka turimwo mwaka wa 2021 indirimbo wise ntiwibona ubwanwa apana ntimwibona ubwanwa ni benshi wari kura disinga bande mu gihe tuzi yuko mu bisanzwe nka jewe ndabiyumvirije ndirimbo barimo baririmbyi benshi b'abarundi b'abarapa bagenzawe harimo n'izina ryo witwa Fabilove ariko mufise ukuntu musanzwe mu mwita mwebwe byagenze gute je naza kijya ndirimbo ni indirimbo ikenewe muri societe sivyo ariko narihaye ama example y'abantu banyibonye ku bwano bica biranyuroye ngene shwa kwandika indirimbo kugira ngo shoye kuyishira hanze burya n'indirimbo zose wagiye urandika ubikuye ku bantu mu bisanzwe umuririmbyi kenshi uzosanga ari kariririmba ibintu abona ibintu ahura navyo canke na inspiration ikaza nyene akarema ikintu mugabo kenshi uzosanga ari ibintu duhura navyo tubona Fabilove ugira ngo mudisinge byari bivuye ku kintu ubwo wari uvuga yuko ngo hari abasanzwe bakwibona ku bwanwa ariko kumbure hari igituma Fabilove wamushize mu ndirimbo je Fabilove yari umugenzi wanje kuva kera je ntaranatangura ibintu vyo kuririmba yari umuntu dukunda kuganira kenshi dukunda kuba turi kumwe kenshi mugabo rero maze gutangura kuririmba niho nasohora indirimbo yitwa King Bface rero je nakuze numva ngo hari ivyo badahuriza ko na Bface ariko jewe ntavyo nzi nibinandaba nsohoye cover iyo ndirimbo Fabilove cyarayitora cover aranyandikira jewe arayindungikira ambwira ati peti yangu ibi bintu ugomba ugire nibiki ndamubwira je ngo masohora indirimbo kubera ko musohora indirimbo yitwa King Bface mu gihe wewe na je twara abagenzi twahora tujana kenshi
ndamubwira Fabilove ivyo ni ibintu bisanzwe nakazi nta gwanko ririmo nta nzigirimwo je nyene ngomba mvuga ikintu kiri ku mutima wanje ndagishire hanze na guhera uwo mwanya ama message yanyandikiye acara yafuta nibutse kuyagira screenshot yayafuse umva amaze gufuta ama message yanyandikiye bisigura ko ari ico yiyagiriza acara namblock je nyene ndikawusha nyene indirimbo ndayisohoye ama media amwe arampamagara arambaza igituma narimvye iyo ndirimbo ndavuga je ni juste kuvuga ikiri ku mutima ni juste urukundo Ufise ku rapper mugenzi wanje Ufice nibaza ko rero Fabilove nawe baramuhamagara baramubaza kuri rya ndirimbo kuko hari akajambo naririmbye muri iyo ndirimbo navuze ati akingali bado naho wama wiyita kuri kamerigado rero wewe yarikanza amabinga kari we nabwiye ariko Jesu we nari nabwiye aranze uvuga ngo kamerigado mugihe ari we yita kamerigado siwe yita kamerigado wenyene je sindabizi ko yita nuko je nzi ko yitwa Fabilove gusa ivyo vya kamerigado navyo ndumva ariko nuko jewe nanje muri ahantu hose muranja hari abantu bama biyita karaba kamerigado mu kazi urabona ngaho ushobora kuvuga ati jewe ndi umu journalist jewe mu ngabo w'u journalist ndi umu kamerigado yani ndarenze rero niyo nuze yanashatse kuvuga hariho abarapa biyita ko barenze ariko Ufice akihari bado je niko naririmbye ariko wewe yikanza amabinga kari we nabwiye acaja ku maradiyo arantukira ngaho nyene ukivuga yuko Ufice agihari abandi ntibarashika bisigura nkuko byumvikana ko kubwawe umurapa wa mbere wemera mu gihugu ni Ufice nibaza ko ugiye kumviriza indirimbo yanje iri kuri YouTube yanje King Ufice sivyo n'indirimbo yiswe King Ufice nibaza ko ari we murapa wa mbere baza kumva byinshi cyane biri haje kumva indirimbo bitanduka urazi mbe ko hari umuntu ashobora kumva indirimbo ariko ntayitahure yose ni namba moko naho wajabuka nta wunda ryako amafestare ntahonja kuko n'umurapa atigera akonja mu Rwanda bamubonye bakuri inkofero Ufice uri umwami wakoze ibitangaro watse nk'umuriro tobo nibaza ko indirimbo irisiguye na titre yayo nibaza ko isiguye okay na titre irisigura twashise just tubivuge ku munwa kuko je indirimbo kujya muri studio ni ibintu wanditse kubivuga ku muntu nawe imbere y'umuntu birashobora kwanga kubivuga imbere y'umuntu ariko umuririmbyi yabivuze ati jewe nemera ko Ufice ari wa mbere mu gihugu kwanza bikurangira abana yigirwa ndakubwiriye nakubwiye ati turashari hajya tucatuke nari uri kurabadanya bazunyemerere kwanza kimwe Ufice niwe wemera canke uretse ivyo waririmbye turabizi ko waririmbye ko King Ufice ushaka kubirimba kubera ko hari kindi ari target kuri Ufice wewe hari kintu muronderako ariko hari ikindi nawe uvuga ati ndabirimbye kubera ko ndabize ko ari uko kubera ko ndabizi ko ari uko je ndamwemera Ufice ndakunda texte ziwe ndakunda ingena rapa ndakunda ingena tanga umuntu aza kumviriza indirimbo yiwe araza kugira ikintu asigarana twagiye bandanya rero aho hama rero je yanyandikiye arambloka nakunda bandanya amblotse je ndikawushama baramutumira ku maradiyo arantukira ku maradiyo ibintu ntoyirwa ndasubiramo ariko vyarambabaje ndikawusha mbandanya nkora umuziki ndabandanya hirya y'ejo naho hari umujournaliste yitwa Patrick Page wo muri Hit Connection kuri Radio Bdi FM yateguye indirimbo ya hip hop ayishiramo abaraperi bose bo ngaha mu Burundi abazi arabahamagara ababwira ati je ndafise projet iri muri Gmedis House kwa GN wewe mnayevuze kuza kuri studio ushiremo amaji ni indirimbo yo guhayagiza Tupac yani style ya rap arampamagara nkuko yahamagaye ba Fabilove nkuko yahamagaye ba Ufice nkuko yahamagaye ba Kingorongoro ba Ovadu ba Pimu bande abaraperi bose uzinga nanje nanagiriwe bako yuko ampamagara mu ngende kuririmba muri yo ndirimbo ariko ikintu cyambabaje nshitse kuri studio Desire na Fabilove bambwira ngo Mnif naririmba muri yo ndirimbo
gute yombuza ko ndirimba mu ndirimbo atateguye nawe yahamagawe mu bandi arantinya canke amfitiye ijaluzi amfitiye inzigo kubera iki bombuza ko ndirimba mu ndirimbo batateguye. Rero ivyo bintu vyarambabaje cyane nyaza ko vyaciye bivyura n'ivyo yankoreye kera ncana umvume ngo notanga ubwo butumwa ntimwibone ubwanwa mumbone ndakana muce munyurirako kandi mbarusha gucana. Yani waza ko indirimbo iri YouTube bayumvirize yawe. Yesu umuntu agerageje kubaha battle we na Fabilove urisire ko kwitaba ubutumire. Ndi muto sindi gito ndi mu mukubito ku maflow y'imoto akarapaki haza nikaze tugire bato makanda keretse yuko arakana gato bikikata kuriya tunaingia kushoto na vya fyoto nocha nacho moto mini baba yao hao ni watoto zangu tena mama yao hao na wapa kanyonyo then namurapa notinya bato yiwe nawe naje nanu ariko uvuze baba yao kandi hari umuririmbyi yise baba yao arashaka kuvyita ariko je barabinyise akita baba yao atabikwiriye ivyo navyo nibaza ko ntibitangaje uburyo wiyita baba yao atabikwiriye nta wo kwitwa baba yao kandi atabikwiriye. Nibaza ko mu bisanzwe baravuze ati hakwishira hejuru washigwa n'abandi yaje rero nibaza ko baranyise iryo zina sije nagiyise hari ahantu Fabilove yigeze guharira yuko wewe ata message yakwandikiye vyerekeye vya Ufice niyo ndirimbo wasohoye iyo nkuru ntayuzi erega ukuri kuri hagati yanje nawe ntashobora kubivuga ati werekane screenshot cyangwa mu message mwavuganye ati werekane uko kuntu yakubwiye yuko kandi yaciye yafuta uti rero byari byo mu bisanzwe nivyo nyene of course nivyo haje ukuri araka kwirengagiza kuzi ariko je si ngomba kutuzokwama muri yerere je mu bisanzwe ivyo yankoreye vyarambabaje kandi indirimbo kubisohotse ni juste kumwihaniza kubera abandanije tuzohura mu kayira dufatana amashati hama ankuyemo iginyo canke je ndari mukuyemo umwe atahe undi atahe kuko tugumye muri yo mburumengo naho twoba tuko turaja jere ndamwiyamye Fabilove ndamwiyamye ahagarike kandi namwe nimba mumunshikirira sindamubahutse je ndamwubaha mugabo ibi nari karanyereka nka mukuru wanje sivyo yarakwiye kunyereka. Hari abantu bavuga ati za commentaire nyine usanga zija ku bakunzi b'umuziki bivanye n'amajambo baraba hirya nino bumva ku baririmbyi ndetse no kuba abakunzi banyu bakaraba ivyo muvuga ku ma commentaire ku ndirimbo musohora za bifu nyene ugasanga bariko bavuga ati mbega ko naka nakabikora tukana ati naka yatumwe na naka ati Mnif Jimbo yatumwe na Ufice gutuka Fabilove nawe gatuma uwitwa Bedi Chris gutuka uwitwa Ufice iyo nkuru yo wizi kwiki bo je mu bisanzwe abantu bavuga ivyo icambere no babwira bareka ivyo bintu kuko je Ufice niyo numa gukora ikintu niyo numa gukora ikintu je nibaza ko je ndakuze Jenny nakora ikosa bazori imparure ko bareke kuri harura kuri Ufice ni nakora ikosa bazori imparure ko je bareke kuvuga ngo ni Ufice yanumye je Ufice ni yanumye nigiye nasora indirimbo King Ufice bonyene abo ba Fabilove batangaza ko ari we yantumye ariko je nasohoye indirimbo yitwa King Ufice tutazinanye Ufice twagiye kumenyana mu nyuma yumvise iyo ndirimbo avuga ati ndifuza kubona uwo mupeti ndirimbo mwaranakoranye mbe kuri ijya ndirimbo y'ibibazo bitanu ntiwarimwo narimo indirimbo y'ibibazo n'ijya ndirimbo King Ufice ni yatangiye gusohoka hatangiye gusohoka King Ufice bica bituma andondera aranshira muri rap business ujya mu guyu urimo abaraperi benshi ba Mark ba Superboy ba Hakjizo ba Rehoboth na Jenny Mnif Jimbo
nibaza ko indirimbo twakoranye yitwa ibibazo baramaze kuyumva n'ubu ibibazo party ya kabiri vuba cyane bagiye kuyironka isi dusubiye gato nyuma rero hari indirimbo yiswe nanje nzoronka washatse gusigura iki kuko mu buzima hari abantu biyumvira yuko bose bazohava baronka mu gihe tuzi yuko hari wizera ko azoronka ariko ntaronke kuko Imana ntiyaremye byose ngo baronke bo nibaza ko mu kwandika ijya ndirimbo nashaka kuremesha bihebuye kuko hari abantu mu buzima tugenda duhura nabo ugasanga bihebuye yani babona umengo nyine Imana yarabahevye Imana yarabibagiye bivaye n'ukuntu babona abandi biba vyifashe ugasanga bo bariko barihebura yari juste rero kubaha ubutumwa ati nimwihebure namwe muzoronka uno munsi swata hakuna matata kesho usijara utapata Mungu mbere sisi nyuma yani vyari ivyo Yesu indirimbo ubona ko yari yasohotse ku itariki ya 30 kwezi kwa gatatu mwaka wa 2020 ariko inyuma y'iyo audio kuri iyo ndirimbo nyene nanje nzoronka haca hasohoka video mu kwezi kw'icumi ku itariki ya gatandatu mbega byageze gute ngo video isohoke nyuma y'amezi agera kuri ndwi yose ariko audio yasohotse imbere hari habaye iki nibaza ko video isaba uburyo bwishi video isaba kudodora guterereza nibaza ko nivyo vyatumye video iteba vyansavye umwanya ko ndinda guterereza kugira ngo nshobore kugenda neza nshobore kuzana ama image asa nivyo naririmbye mu ndirimbo indirimbo cyufata umurimbi yitwa Obelix abari ushiramo mu ndirimbo ya kugira ngo ufashe nka refrain turuvisa ba R&B benshi mu gihugu cy'u Burundi washimiki kuri Obelix bo Obelix nsanzwe nkunda ukuntu aririmba nsanzwe mfise abagenzi bamukunda nsanzwe mfise ama message y'abantu benshi bavuga ati Obelix yandika neza bizotujyohera umunsi umwe muririmba indirimbo kuko nawe turakwemera ingene wandika indirimbo bizotujyohera mukoranye ikintu nivyo biri mu bintu vyatumye nyene ndamurondera kugira ngo dushobore gukorana indirimbo nanje nzoronka nuko wari usanzwe umwemera ni nkuko kandi nabandi bagi baraguhanura kugatirimbana na Obelix ashiramo amajwi hano muri ndirimbo yawe waragiye nawe muri studio arakora indirimbo biragushimisha ni kiye kintu wabonye kuri Obelix gitandukanye n'igihe rusanzwe umuziko gishasha cyabaye kuri bo muri studio yaranyeretse urukundo ntiyantereranye ibintu twari ko dusenyera ku mugozi umwe twako turashaka guha ikintu abanyagihugu kimeze neza yani ntitwabitanatana ko twarakeburana yani biri mu bintu byangyoheye cyane Obelix ndamushimire cyane kweri hari ukuntu urondera umuririmbyi asa n'ugusumba izina ugasanga ariko mera nko kwirengagiza gato we kuri Obelix byaroroshe ko mugenda muri studio canke hari abaye rendezvous zipfa n'izindi zigasubira zikagenda nko oya Obelix bo ntiyangoye ariko no muririmbyi nibaza ko nkimuha ico ciyumviro yantahuye cyane kuko nawe yarasanzwe ari umuririmbyi ampa courage menshi cyane yarantera intege yambwiye ati courage uzoshika ni rero ntumubwire ico ciyumviro yarantahuye n'ingoga ufata umwanya ungana gute mu kwandika indirimbo zawe nimba ari indirimbo imwe wifuza gusohora ufata umwanya ungana gute mu bisanzwe nubwo tuzi ko kwandika bitandukanye ari gihe no munsi indirimbo yo kugora icyo ntikugora je mu kwandika indirimbo ni ibintu nubaha cyane ndabiha umwanya ukwiye kubera mbanzi yuko ikintu ngira ntange kiza gushikira abantu benshi mu mwanya muto rero mbafise ubwoba yuko ninatanga ikintu kibi biza kungarukako nico gituma rero ndafata umwanya ndicara ndarara mpagaze amajoro menshi kugira ngo ntange ikintu ciza indirimbo nimwibona ubwanwa wayanditse umwanya ungana gute nimwibona ubwanwa vraiment nibaza ko kubera ko ndavuga ibintu vyambayeko byaranyoroheye cyane nanditse umwanya muto cyane Yesu dusubiye inyuma gato kandi nuko Mnif Jimbo mu bisanzwe watanguye umuziki ryari kuko urumva ko umurapa mwiza ariko urumva uri muri gwarungano rushasha hano mu gihugu cy'u Burundi muri music industry yacu ariko kumbure hari abakumenye abakuzi cyane hariho n'abatazi ko waje mu muziki ko watanguye hari ryari n'indirimbo yari yihe bo natanga umuziki muri 2014
2014 mu mpera ku ndirimbo yitwa Twisubireko. Twisubireko niyo ndirimbo ya mbere natangiye gukora, nayikoreye muri studio kwa GN muri Gmedis House. Kandi ndamushimire cyane n'umuhinyanyuzi wa mbere yatangiye kundi codinga jewe, n'ibindi byinshi yagiye aramfasha. Mnif Jimbo tukafasha umwanya mwiza wo kuyaga. Kumbure ndakubaza akantu kamwe kanyuma. Wowe nyene kumbure ikibazo wari wifuza ko no kubaza ariko nta kubaje ni iki hamuheza ukimbwire tukivugeko. Bo jeni baza ko byose wabimbagije, byose wabimbagije ego. Okay, nuko vya bimeze rero ndagushimiye ko wafashe umwanya wawe kugira ngo tukwakirana muri bwami bwa Amisho TV. Nagende neza. Bo nije no bashimira kuri kano kanya mwampaye no kwita inzahabu kuko hari abaririmbyi benshi batashe ku karo, ariko je mwanteye iteka murampamagara muranshigikira ku gikorwa canje mperuka gushira hanze indirimbo yitwa Ntimwibona Uganwa. Nibaza ko iri kuri YouTube yanje, bagende bagire subscribe kugira ngo bazoze bararonka ibikorwa vyanje ku mwanya bagishire comment yaje. Nibaza ko comment ziri muzonyubaka ku gikorwa gikwirikira kugira ngo kize gifisa akanovera gusumba. Bapartage batubwira uko bayumvise. Nibaza ko ndabakunda cyane, ibikorwa ni byinshi byiza biri nyuma. Yes rero ndagushimire kwanza wewe wafashe umwanya kugira ngo udukurikirane kuva ku ntango gushika kuri no mwanya turangirije ikino kiganiro cuno mwanya canke cuno musi. Yari Rusi presenter kuri micro ini Amisho TV. Wewe utari bwa kuri subscribe ndakwibutse kugira ngo kuno mwanya uyikore hama uje mu rutonde rw'abambere baza bararonka ibikorwa byacu, utibagiye gukora like canke dislike ndetse na share ku bandi ku nshuti n'abagenzi kugira ngo nabo nyene baronke ivyiza ukunda kuronka canke wirabiye. Hama utibagiye gukora gushaka comment kucuzo wabonye habo kudukosa canke kuduhayagiza canke kudushimira kudutera intege kugira ngo tubandanye dutera imbere tunafashanya mu bindi bikorwa bitandukanye. Tuvuge tuti bye bye. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Amisho TV. Amasanamu meza akoze ku binga budasanzwe. Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikoze ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.